Reka turabanutse cyane abakunzi ba Art Burundi aho muri hose nibaze ko muraho meze neza kandi mukoye mu Imana kwindi ncuro ku kindi gitondo ndetse no kundi munsi tuba duhawe amahirwe duca turonka n'iyindi migisha ibitandukanye n'igihe kirenganye uko igihe kigenda tugenda turonka umugisha ubuhuye no mu munsi tuba dushikiriye rero ni kuri Art Burundi ubwa mbere tubanza kubaza ko mukomeye kugira tumenye ko natwe dushobora kubandanya neza iyo mukomeye natwe tuba dukomeye iyo mumeze neza natwe tuba tumeze neza iyo mushima natwe tuba dushima Imana niyo mpamvu tubanza tukababaza ubwa mbere kugira ngo mutubwire amakuru uko biba bimeze na cyane ko tuba dushaka kubana twese turi kumwe rero abo bitameze neza baca bihangana kumbure ibitameze neza uno munsi ejo biraba neza ibitagenda neza uno munsi Imana irabiboneka agenda ibihindura kuko igihe cyose kigizwe n'impinduka duca turindira igihe akaba arico kibisobanura rero uno munsi ndiseriye cyane kubera ko maze imisi ndabaha amakuru kandi amakuru yizewe amakuru yo ku mwanya kwihangiro nihaye nshaka ko mumenya ibintu byinshi muri sinema y'u Burundi mu gisata ca sinema mu Burundi mukwiye kumenya amakuru abagi atandukanye nihaye ihangiro rero yo kuvugira sinema nta numwe yabimpaye nije navyihaye na cyane kuba bisaba umuntu kugira ngo ashobore kuva ku rwego rumwe agira kwindi ntambwe natanguye nkoresha ibiganiro aba artiste n'ubundi cyayibandanya iki ni gihe naco cyo kuvuga ati reka turabe amakuru abagiye atandukanye kubera ko aba artiste baba bahugiye mu kazi mwino misi aba artiste n'ababeshi abakinyi ba filime bose bari muri shooting nta muntu numwe novuga ko ahari araho ashobora kuvuga ati yoronka umwanya wo gukora ikiganiro kiretse rimwe umusanze kuri tele nuko ukamubwira ati bimeze gute rero nubabwira ati ibiganiro bitari kubiraza by'aba artiste murindire gato bari mu mashutingi bari ko barakora na cyane kuba bashaka gukora cyane kugira ngo baduhe ibintu bimeze neza ko murabona ko biriko biragenda ego tugaruke ku ncamake makuru nababwiye ejo harenganye kibiriraho uno munsi tubabwira amakuru yaranze umunsi wa gatatu rero ku munsi wa gatatu nubabwira ati haje filime ifise amasaha abiri bitwa Paruma ya kabiri iyo filime rero nababwiyemo bike ndababwira ingingo nkuru zari zigize amakuru iyo filime uburendaje mu buryo bwagutse tuyimbike nubwo tutashobora kubivuga byose turagerageza kuvugamo bike kugira ngo na cyane mubandanye muhezagirwaho muri hose mumenye ko hari igikorwa kiriko kiraza hari ibikorwa biriko birarengana hari ibikorwa biriko bica ku mbuga z'abantu babagiye batandukanye rero iyi filime Paruma ya kabiri narababwiye ko habayeho ni ya mbere ariko iyoyo ije isigura Paruma ya mbere kuko Paruma ya mbere menga yari nka introduction tuko turaraba turiko turasanisha Paruma ya mbere n'iya kabiri duca tubona ko Paruma ya mbere yari nka introduction kugira ngo dutegure tuzorabe Paruma ya kabiri kuko muriko murabiraba biba ari ibintu ucumenga rero ubu iraheze nubwo abantu bamwe bamaze kwanyandikira bambwira ati dusabire baduhe rero Paruma ya gatatu tubabwira ati ubutumwa ndabushikanye nibaza ko aho bari banyumva ababijeje baca babikorera ko na cyane ko bisaba kubanza kwitonda burya biranatwara n'uburyo bijya bintu namba mutabizi biratwara n'amafaranga menshi rero bisaba ko umuntu abanza akayahumbira kugira ngo imitima ya benshi yishime rero Paruma ya kabiri rero itangura gute Paruma ya kabiri itangura habaho kujyana kw'abayede badahuza habaho bamwe babonerwa habamwo bamwe umenga bobo baje neka sinzi yo babagoye ariko igihe cyose iyo hari ikintu kibi iyo hari ibintu by'ibibazo iyo haba hari ingorane zinurakazi baziko ziraba Imana irarungika umuntu aza kugira ngo akemure ivyo bibazo mu bisanzwe ibibazo byose biba burya Imana ibibibona ariko inyuma y'ivyo bibazo haraza inyishu tubandanije rero Plan B yatanguriye mu gahoteli ahantu bafashe akazu bamazemo imisi ishika itanu Mr Mipango Mr Mind uwo twokwitwa S-boy yari yihaye imisi itanu ariko aza kubona kageze ku ntsinzi ku misi ine mwagiye mubikurikirana aho mwiyo mwako gahoteli burya tugarutse gatoya abantu mama baba bafisiye imbanyi baba barasamye inda burya hari utuntu
nibaza ko bigira sinzi kandi utwo bigira sinzi nuko twebwe tudatwarinda kugira ngo tuvyumve. Nibaza ko hari igihe je nanje mba nibaza ko ari utuntu bigira. Urabona ubwa mbere Mr Mipango yinjiye witwa S-Boy, umugabo wiwe yinjiye amubwira ngo yumva ashaka inkoko, ashaka igitigo, hama ngo ashaka kabenzi. Murumva ko ivyo bintu bitangaje? Ivyo bintu none wumva gute wobikora he utari nka Ziranotse? Nka burya buzima barimo rero bategezwa gukora kurya kuntu, ariko mu nyuma muri Mipango barakora, baragerageza, barakora cyane, barapanga imitwe imwe yakasaze. Burya rero uruhigi ruba ruhindukiriye imbwa. Uruhigi rero rwahindukiriye imbwa gute? Ni umugani w'ikirundi kumbure abatawutahura uze kubaza umuntu akuze ari hafi. Ubwo nyene bace bapanga nyakubahwa S-Boy acaja guteza ico bitwa imyigaragambye, imvurura arateza akavuyo bimwe bikomeye gushika naho agera kwihangiro ryo gukubita, kuko nivyo yashaka. Agera mu bitaro kugira ngo uyu umudamu Palma aronke ikintu yagirizwa, kugira ngo yagirizwe na cyane cyane ibintu byinshi cyane. Niho rero haba ico kintu gikunze babigenze neza. Urumva umwa mbere bajya ruswa biranka, arataha mu nyuma bagenda kundi barakubitama, bibona kugenda neza. Aho vyagiye bikurikirana kugenda, aho vyagiye bikurikirana cyane, wasanga ari ibintu umenga nta kundi kuntu vyari kugenda, bisaba ko Palma ava mu byo bintu akemera gaseda. Rero S-Boy amaze gutera imyigaragambyo, burya bisa nkuko vyamuhiriye ico yashaka abarakigezeko, bica biratangura kugenda neza. Mu minsi 5 ari yapanze, abaratsinze ku minsi 4. Rero bica acazana umudamu wiwe n'ubundi kwa kundi nyene uwo mwavukanye umaze kumuhemukira, kizira guhemukira abantu, ariko hageze ko mwavukanye naho urumva kubaye tushe biranka, biramwanka ko aryama. Niho yaca afata ihangiro ryo kubibwira umugabo wiwe nawe ntiyavyumva, kubitwa makofe bimwe biteye ubwoba. Umugore aratekera ibintu aritahira. Rero amaze kwitahira, ariko Imana nayo hari ikindi kintu yaba iriko iropera mu ivyo bibazo nyene, haba hari ikindi kintu yayo iriko iropera. Rero birabandanya aho umugore amaze gutekera ibintu akagenda, haciye haba imipango ya bamwe muri bo, ku buryo umusiti yazanye yaciye nawe yinjira mu idosiye bivuye ku mubosi wa mbere yatanguye guhura na Palma. Hajya rero ndababwire bene data, umuntu iyo muhuye bisaba kumwigenza ko neza, kuko ntubuzi cyatumye uwo muntu muhura. Hajya Imana n'igitangaza, Imana irafise ukuntu igenda ihuze ibintu kandi utamenya, udashobora gusobanukirwa. Urabona ko yagiye gukizwa n'umuntu yagayeko, urabona ko yagiye gukizwa n'umuntu vyagoranye cyane, ariko biza kurangira bigenze neza, kuko na mwene wabo umwe yavana na S-Boy yaba kujya mugabo, ariko yari umusore. Ni hamwe nyene umuntu ari umubosi, umuntu aca atangura kumwitwa mutama, ariko yari akiri umusore. Rero Palma yakoze ikosa ryo guhana S-Boy. Iryo kosa niryo ryatumye ibintu vyiwe byose yari yapanze bitabandanya nkuko yari yabitegekanije. Iryo kosa rero yakoze ryaciye rituma programa zose yari yagize bimugira intuzenya, bimuzana bituma haba ikibazo cyotuma aheba ibintu vyiwe byose nkuko yabisabye. Aca afata gahunda yo guheba byose, kuko baca umugani mu Kirundi ngo amagara aruta amajana. Rero amaze kuvuga ati ndafise amaboko, ndafise inguvu, ntagwaye bijya bintu nivyo nari nararondeye, n'ubundi nzokwicara ndondere n'ibindi. Rero Imana iramuhezagira, aca ahitamo guheba amatungo yose yari afise, acaduka ku gatumba yigira projet yo gushinga restaurant, kandi yabikora neza, akabikorana umwete. Aho yagiye ahura n'ibibazo byabage bitandukanye, yashimwe n'umuntu akaguma musiresa gushika avuga ati jewe abahungu kabisa nta muntu numwe nshobora kwizera, ariko Imana yarabikoze icamo uwo muntu nyene, biragenda neza. Rero muri bwa bihe ubusanga biba bigoye, burya ibyaho ntaho bija mwene data. Umuntu aha bari hose, burya ikintu cyose kiba ku mugambi w'Imana. Niho rero wa musiti amaze kubyinjiramwe, mbere vyarapfiriyemo n'umuntu, hama arabikora neza kugeza kuri pwe ya nyuma, gushikaho Palma
asubizwa ibintu vyiwe kandi atababaye. Rero Plan B yarakunze ariko ntiyabandanije nk'uko yari yateguwe. Rero byarangiye wa mukobwa yahemukira mwene wabo aje kubera ko yagezanywe na wa wundi yafasha Palma kugarukana ibintu vyiwe, vyaciye biba ngombwa ko amwakira. Rero filime nziza cyane, ntumirira umuntu wese atarayiraba agenda yirabe, ntumirira umuntu wese atarayiraba agenda yirabe. Ndaza kubaha link muri commentaire, uwo biza kugora aca yinjirira muri link muza kuyisanga hejuru. Tokuramo iyahe nyigisho mu ibintu byose, bisigura ko guhemuka nta na hamwe bishobora kugushitsa atari uko bikujya mu mutima. Umwanya wose uzoguma ugenda uzoza wibuka wahemukiye, umwanya wose uzori kugenda uzoba wibuka uwo wahemukiye bikuraza utaryamye. Guhemuka rero biratuma ubura itiro. Ico gihe rero duca dutandukira muri filime bitwa Impano Seri. Tugeze kuri episode ya 23. Iyo filime ikabiri kica ku rubuga rwa Berenduwayo officiel. Iyo filime rero ivuga iki? Itangura haba kwirukanwa ku mugore umwe hagatoneshwa uwundi mugore. Niki itanguriye? Rero bagaca bakurikizaho kutumvikana kw'abantu bavukana bivuye ku bukene ku mahera bahabwa. Umwe yarazi ko bijya bintu byo gutanga amahera, ugaca usanga umuntu kugira ngo bayage, bimwe bakunda kuvuga ngo ubunyegere buyagira kwigofa, ngo banze bicare bigurira akantu bijomba akantu. Nimwe ntumbero rero yamujanye, baricara ariko akavuga ati aya mahera tuje kunywa burya twari kuyatanguza kandi twari kuyasumisha, twari bya bihumbi 100 twari kubikoresha ibi nibi, ariko ntivyari vyiza ko tuca tuzamwe ibi bintu, ntago harahagera ko tujamwe ibi bintu twebwe. Niho yamubwira ati burya nyumviriza, mbwira n'abantu rero kirazira kwa nk'ikintu utarumva. Nshuti yanje, icara ubanze wumvirize, nubwo biri uko kwa nk'ikintu utarumvuza gusanga wihenze. Niho rero amaze kumwumvisha, amaze kumugumukana agasohoka akagenda nawe akamukurikira, kubera ko yarazi ico agomba kumubwira aza kucemera kandi ari ciza cyane. Byabandanyije aramusigura buke hagera ahantu baza kumvikana hama bagaruka gusangira. Ni vyiza rero ko umuntu wese akwiye kumenya akabanza kumviriza, kuko biragoye. Iyo uwumvirije biratuma ibintu bigenda neza. Niyo ntumbero rero tubabwira ati kirazira kwanka ikintu utarumva, kirazira kwanka ikintu utarumva, kuko ntubuzi icyatumye bibaho. Impano rero, tugaruke ku mpano seri ya 23 ivugwamo iki cyane cyane mu ntimatima yayo. Ni ibintu byo kugira ico bitwa selection y'abanyempano bagiye batandukanye. Bavuga ku Mutamabere ko habaye selection, ariko habaho bya bintu byo kwitwaza amafaranga kugira ngo ubufise amafaranga atoneshwe aje imbere, awutafise nawe avemo. Ariko bikagaragara ko umuntu adafise amafaranga ari we munyempano burya kenewe mwa bino bintu. Rero haba harimo abakozi bamwe bavyumva, haba abandi batabitahura. Ico gihe haca haba imigwi ibiri, ugasanga habaho ucuhana bibagiye bitandukanye. Bene data abantu b'Imana, mu gihugu cyacu Burundi turakeneye abanyempano bashoboye gukora ibintu byabo, apana abanyempano baza bazanye amafaranga. Igikorwa rero cyose gisaba impano muri bipfira muko kuntu haba selectionné, ugasanga umuntu izina giwe ryariwe atabizi, ugasanga umuntu izina giwe ryavuyemo, ugasanga umuntu yabaye selectionné kubera amafaranga, ugasanga yabuze ibintu akorera imbere y'abantu, kuko ibi bintu nibikorwa mva bwonko, ntago bisaba amaranga mutima, ahubwo bisaba ku muntu aba ari umunyempano akavuga ati na cyane cyane aba nabikunda kabikora, kuko uzanyemwe amahera, kuko aba yaraguhaye amafaranga, ntabwo aba cyakora nka kujya ku muntu yabiruhiye avuga ati uraza amahera yanje naguhaye uku. Niyo mpamvu rero akazi kose umuntu yinjiyemo atanze igiturire, ikintu cyose winjiyemo utanze amafaranga, biza kurangira ivyo bikorwa bitagenze neza. Mu ntumbero yo kugira ngo bigende neza rero habayeho umukozi umwe yavuze ati jewe ico ntikibaho, namba ari ivyo mahora mukora kera, ico ntikibaho. Ariko baramutuka abandi bakozi ngo ahani mu muji uzobaho gute, ariko yavuze ati nzotungwa najya, ariko jewe ntumbereza ibintu, dukeneye abanyempano ubu. Ni byiza rero ko umuntu wese aba mu kintu cyose
hakora abashoboye akazi apana abafise amafaranga. Nico muri filime Impano. Rero tugiye mu ncamake tukavuga gatunya kuri Heartbeat parti nako episode y'icenda, hatangura habaho ibintu vy'ubugwayi, haba abantu bagwaye, haba umusore n'inkumi badahuza ariko birangira bahuje, biza kurangira batumara amaje abahungu, iyumvire gukwegwa ukarangira utsinzwe. Urumva ivyo byose n'ibintu byagiye bigaragara muri Heartbeat, ariko ikiri necessaire ni kubera ko umuganga yakubiswe kuje, kubera ko ivyo yategezwa gukora nk'umuganga ntago yabikoze. Ndababwira ko rero byagiye kurangira hatanguye kuzamwo ibintu menga bimeze nk'ibyo bwicanye. Rero Heartbeat ni filime nziza, mukwiye kuja kuyiraba, nayo igaragara ku rubuga rwa Morio Channel TV. Rero izo filime zose zica ku musi wa gatatu, burya zose saa 2 ziba zigiyeko. Ndababwira Paruma ya kabiri ni kuri Kamariza Movie, Kamariza Movie Paruma ya kabiri. Impano seri ni kuri Abel Ndwayo officiel, hama Heartbeat ni kuri Morio Channel TV. Shimira umuntu wese afata akanya ko gukurikirana filime y'u Burundi. Shimira umuntu wese araratajyamye ariko yumvira ukuntu filime y'u Burundi yotera imbere. Shimira uwo wese ataca akora mu guterera ivyumviro no guterera uburyo muri filime y'u Burundi. Shimira uwo wese yabakanya akiyumvira kuri filime y'u Burundi, nabagira ati Imana ibahezagire. Shimira n'ibinyamakuru abege bitandukanye vyemera bigafata umenya bikavugira filime y'u Burundi. Shimira abartiste muri rusange aho bari bose, Imana ikomeze kubahezagira, na cyane ko ibitabaye mu Mana bitagenda neza. Umuhezagira utangwa n'Imana, kandi ukomeze gukwira ku muntu wese aba yarahisemo kumviriza gukurikirana Ale Burundi, na cyane kiza ibazanira ibiganiro bigezeho kandi amakuru atari ivumbi. Mukomeza kubana yacu, tuzubazana n'ibindi bitandukanye. Dushimira abantu bari mu Burundi, dushimira abantu bari mu bihugu bibanyi, abari mu makungu, team diaspora mwese, Imana ikomeze kubahezagira. Ngira tusubira mu yandi makuru yo ku munsi wa kane. Imana ikomeze kuba hezagira. Ndababwira imihezagiro myinshi kugira ngo mutere imbere. Iyo muteye imbere natwe duca dutera imbere, na cyane ko atabantu atabuzima. Big up sana.